this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You say the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. cyiza kuri mwebwe mwese mukurikira ibiganiro bya Beat FM, aho kuri iki gitondo muri kumwe na Titi Elijah nk'uko mubimenyereye. Uno munsi ni tariki 30 muri atubabarire z'ukwezi kw'icumi 2018, aho kuri uyu munsi tuje tubandanya dukurikiza amategeko y'ingene Beat FM ibandanya yikorera, aho kuri uyu munsi turiko turahimbaza Imana kuri iki gitondo cyo kuwa 30 kwezi kw'icumi 2018. How sweet is your name. How good you are. We love to sing your name, Lord. Love to sing it for you are. Death could not hold you. The veil's on the fall. Nagiriwe ubuntu ndakumenya, kuva ubwo nahindutse musha. Haleluya, Yesu uri umwami w'ubuzima bwanjye. Wambohoye ingoyi z'urupfu, umpindura mushya. Ndanyuzwe n'agakiza kawe mwami. Haleluya, 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 nzakwamamaza isi yose ikumenye, mvuge hose imirimo myiza ukora. Urarenze, uratangaje, nawanye nawe. Nkamuraganje uzahora ku ngoma. Abo mw'isi yose no mw'ijuru, dufatanye twese turirimbe haleluya, 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 Beat FM irahujije umuryango w'Umutama City
asanzwe batazira gihugu wo kujya kane muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoki, aho ejo haheze yabuze umuhungu wiwe azwi izina ryiwe yitwa Claude, yarahora asanzwe akora muri izine aho bita Ibuhoro. turahojeje umuryango wiwe, turahojeje imiryango yose yabuze ababo ejo haheze eka n'uyu munsi. Mbandanye mwihangana, Beat FM iri kumwe namwe, mubandanye muryoherwa mwumvirizana ibiganiro bya Beat FM. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Turifurije igitondo ciza Alexandre, aho nyene mu ntara ya Cibitoki mu komine Buganda. Umushinga naye yahoze ari dezone. Turaramukije tubifuriza igitondo ciza cyo ku munsi wa kabiri tariki 30 z'ukwezi kw'icumi 2018. Turifurije igitondo ciza Kenny Nkurunziza, turifurije igitondo ciza Joanna aba mu Ngagara, turifurije igitondo ciza mwebwe mwese mukunda ibiganiro bya Beat FM, mudahengeshanya kubandanya mukurikira Beat FM iri kumwe namwe, ibandanya gukorana namwe ku rukundo mwerekana ko mubandanya muyikurikira. Beat FM nta kitakora kugira ngo mubandanye muryoherwa. Mugire rero igitondo ciza, mubandanye mukurikira ibiganiro bya Beat FM. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? Wakoze ku musaraba, ndagushimira urukundo rwawe. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Warakoze indirimbo ya Akaririmbo ndagatuye kandi umuryango wa Seti, benshi muzi ku izina rya Gihugu, yabuze umwana hungu wiwe Claude. Umuryango wandanye wihangana, turahojeje nka Beat FM. Wandanye muranirwa muryoherwa n'ibiganiro bya Beat FM. Uwo mukurikira ni Titi Elijah, abandanya abamvisha uturirimbo turuhura. Muwandanye muryoherwa, mugira n'umunsi mwiza w'ibikorwa. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Hello Beat FM, kurikirana ibiganiro bya Beat FM kuri Facebook, YouTube, WhatsApp. Ibiganiro bya Beat FM kuri Facebook, Twitter, YouTube, eka na WhatsApp. Hello Beat FM, kurikirana ibiganiro bya Beat
FM kuri Facebook, Twitter, YouTube eka na WhatsApp. ndirimbo y'urukundo muri iyo ndirimbo numva ijwi rya Yesu. BHT FM mubandanye muroranirwa mugire umunsi mwiza. Eka mbere turipfurije umunsi mwiza abasanzwe bari muri BHT FM group. Turipfurije umunsi mwiza abahati mwese, aho twavuga Ali, tukavuga Igor, tukavuga Olivier, turavuga Anselme, turavuga Fefe, turavuga mwebwe mwese Shimene batazira wanyinyi aho mukamenge. Turavipfurije umunsi gitondo ciza, mubandanye mugira amahoro, mubandanye mubipfuriza eka mbere n'abandi. Ntiwibagire no kuramutsa abo muza kubona bose mu gatondo mubipfuriza umunsi mwiza, niho imigisha ihera. Murakoze cyane, yari Elijah mu kiganiro cyo guhimbaza Imana. Mugire umunsi mwiza, murakoze. Zohora ndirimba ndirimbo y'urukundo, urukundo rwa Yesu. Hello, this is BHT FM. BHT FM. BHT FM. Hello BHT FM, kurikirana ibiganiro vya BHT FM kuri Facebook, Twitter, YouTube eka na WhatsApp.